Salamu alaikum. Nubamenyesha ko salamu alaikum. Kuva Ingozi ku Gasaka ka Inarunyonga kwisanga muri Bantu Boy, kuva muri Bantu Boy akisanga muri Birman Boy, kuva muri Birman Boy akisanga ariwe muntu ariko arashigikira imigambi ya leta canke se ariko aratumwako mu migambi ya leta. Abarundi bavuze ati nta nkuru itagira intango. Munyemerere iyi nkuru yacu tuyitangure uku gukurikira. Nikiriku Akili nubwo urugendo rwiwe ari rurerure cane mu muziki, ariko uyu munsi itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, Nikiriku akoze ikintu kizokwandikwa mu mateka, aho Uburundi bwari buramutse bwugurura stade Intwari, ikibuga ubona ciza cane kikongera kikaba ica mbere mu gihugu c'Uburundi. Nikiriku yinjiye mu buryo butamenyerewe, ruganirwa wa muntu ati nzozana ikiduga muri sare. Kiriku wewe yazanye imashini muri sare, aho abakunzi biwe batari bake bari bamurindiranye igishika, eka bamwe bakaba bari ko bavuga ati Kiriku aza kuza na helicopter, ariko siko byagenze kuko yabatunguye mu yindi shusho itamenyerewe mu gihugu c'Uburundi. Bakunzi ba Made of People, iyi ni Made of People. My name is SP. Nizere ko muzi ico gukora, nta kindi ni subscribe, ni like, ni share, binakunze na comment. Nikiriku mw'ishusho isanzwe itamenyereye, mu kamashini canke se mu kiduga gisanzwe giterura imizigo ahatari hake mu mafactory atandukanye. Nikiriku yavuze ati reka nifashishe iyi ngendeshwa kugira ngo abakunzi banje canke se abakunzi b'umuziki ndundi bagire ikintu gishasha umwaka utangura babonye. Nikiriku atigera ata hasi abasanzwe bamukunda canke se bamukurikirana. Kuri uyu munsi aho yararamutse yitaba akamo kadasanzwe k'igihugu ko kugurura projet y'igihugu idasanzwe, Kiriku nawe yavuze ati ntegerezwa kuza mu yindi shusho, mu yindi image. Arabitegura maze Imana iramukundira abishikako. Aha Kiriku acinjira, abakunzi biwe bari basamaye bamutegereje bamurindiye. Turane ko ariko araramutsa abantu anezerewe hano, urane ko ariko arishima. Hariho n'abantu batandukanye baje kumushigikira ashitse mu kibuga, urane ko abantu banezerewe sana ku rwego rudasanzwe. Nk'uko twari turiko turabibabwira, Nikiriku ubwo yariko arinjira muri stade yinjiye uko yinjira nk'umwami, yinjira nk'uwufise bishasha agira abwire abantu, maze isinzi y'abantu, abubahwa, abakuru n'abato, bose bavuga ati
uyu muntu yinjiye aninde, uyu muntu azanye impinduka aninde. Biboneka ko igihe Kiriku yari karinjira nta muntu n'umwe yasigaye yicaye, ikimuga cahagurutse, abakomeye barahaguruka, uwushoboye gukoma akaruru akoma akaruru, uwushoboye gukoma amashi akoma amashi. Eka umwami yari yinjiye muri stade Intwari. Let go. Right.
DJ. Salamu alaikum. Mubamenyesha ko salamu alaikum kubivuza yuko nje wasubiri nyuma. Salamu alaikum ubavuza yuko nje nazubiri bure. Merci beaucoup mani baheza gira cyane. DJ amashimasi cyane kuri Kiriku, amashimasi cyane gose. Abakinyi bakagiye gusubira mu kibuga. The International one Kiriku. One. Abo J once again. Everyone boys back up. Yes. Hey, this one be. How are they? Bawahirisha just mu bantu batinya abantu byo kubyina ndi muzika ibyo kubyina sinjye DJ. Salamu alaikum. Mubamenyesha ko salamu alaikum kubivuza yuko nje wasubiri nyuma. Salamu alaikum kubavuza yuko nje nazubiri bure. Merci beaucoup mani baheza gira cyane. Merci Kiriku. DJ amashimasi cyane kuri Kiriku. Amashimasi cyane gose. Abakinyi bakagiye gusubira mu kibuga. The International one Kiriku. One. Abo J once again. Everyone boys back again.
La voie de sortie est ouverte. Merci beaucoup la salle burundaise. Merci beaucoup le Burundi. Merci beaucoup, chers spectateurs. Kiriku nk'uko abandi baririmbi bose babikora, bandika indirimbo bakayijana muri studio bakayiririmba, ariko kandi batazi umusaruro canke se ico iyo ndirimbo izobyara. Kiriku yandika indirimbo mu mwaka w'ibihumbi 2024 maze ayita ati aha nihe, maze iramukundira imushikana aho atari yiteze ko indirimbo yomushikana, imwambutsa imipaka, imwicarikana n'abakomeye, none n'ubu aracayikoresha nk'ikigwanisho, nk'inkota, nk'umwami, aracayirasisha impande zose, impinga zose. Eka nta muntu n'umwe atokeza Kiriku kuri iyi ndirimbo yise aha nihe. Kugira protocol idasanzwe ni bimwe mu byatangaje abakunzi ba Kiriku canke se mu bari basanzwe baraho kuri stade Intwari, aho yari iramutse yinjikwa canke se yugurwa ananye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibyamamare mu mupira w'amaguru nka Marc Arthur, Saido, abo nibo bari basa nk'abari imbere muri protocole canke se mu by'umutekano wa Kiriku. Ni ibintu bidasanzwe bimenyerewe mu muziki ndundi, kuko iyo migwi ibiri ni imigwi itagendana, ariko kandi yose ico ihuriyeko nuko bose aba ari aba star, yaba abakinyi yaba abaririmbyi bahuriye ku kwamamara. Ariko uyu munsi
bakuye amapete yo kuba ivyamamare bavuga ati umwami mukuru araje, ati umwami abasumba bose muri aka gakino yaje abaza ati aha nihe. Let's go. L'immédiateté,
Liverpool. Yes. Yes. Maleko nobamenyesha ko salamu alaikum kubivuza yugonje wasubiri inyuma salamu alaikum kubavuza yugonje nazozibure merci beaucoup mani bareza gira cyane Merci cyane kuri Kiriku. Merci cyane gose. Merci. Abakinyi bakagiye gusubira mu kibuga. The International. Abakunzi ba Media of People, akaryoshe ntigahora mwitamu. Make sure ko wakoze subscribe kugira ngo wamuronka updates ziciye ngaha kuri Voice of People. As I'm telling you always, my name is SB. This is Media of People. Ciao ciao.